Yes, ladies and gentlemen, welcome to this emission. Izina ni TT Brown, journalist from Linux TV. Nkuko twama tubabwira uno musi twabazaniye umushitsi adasanzwe. Ya muramubona numwigeme mwiza cyane. Twamuzanye muri studio za Linux TV. Twariyemeje yuko tuzokora uko dushoboye kose kugira ngo tumenyekanishe impano z'ugwaruka. Twamuzanye kugira ngo agire byinshi atubwira, anadusigurire kumbure bamwe muramuzi abandi nijyambere mushaka mumubonye kuri screen ya Linux TV. Turaguhaye ikaze kugira ngo widondore abanwanyi bacu wongeye nababwire ivyo musanzwe murangura ivyo musanzwe mukora mu buzima bwa misi yose. Murakoze cyane ku mazina yanje ni Theopiste Irankunda. Izina ry'akazi ni Mushazagodotse Fashion. Hama ndumusilibateri. Hama yes, ngiranivyo. Mushazagodotse company. Fashion. Mushazagodotse Fashion. Wow, vyiza cyane. Theopiste, usanzwe uri umunyeshure, usanzwe warahejeje bimeze gute? Bon, narahejeje. Narahejeje université. Nize marketing et management. Marketing and management. Vyiza cyane. Hanyuma ndashaka kubaza gatonya. Kubera iki kwanza witazira Mushazagodotse Fashion? Bo Mushazagodotse Fashion, Mushazagodotse harimo amavuga abiri. Harimo gushaza kugodoka. Ivuga rya mbere hatangura kugodoka. Bo bisigura iki? Umuntu aragenda agakora agacafura, agahangayika kabiri yashu, ari mu kazi hama atashe, agashaza. Ego. Yeah. Sawa, hama Mushazagodotse tubwiye mu bisanzwe mukora ibiki, mukora bijanye n'iki kumbure nko ku muntu asanzwe avyumvise ijya mbere yumvise Mushazagodotse ijya mbere. Mu bisanzwe ni iki? Bo Mushazagodotse Fashion n'uruganda canke ishirahamwe rishona imyambaro itandukanye. Muzi z'abakobwa, amaporte-monnaie, amasakame, porte bébé, chapeau na cotex. Ni ibintu byinshi nk'abakoresha Instagram barashobora kugenda bakaraba Mushazagodotse Fashion, turayikoresha bakaza barabona byo tugenda dukora n'abahungu turabambika kare neza. Mushazagodotse Fashion. Theopiste, umaje kurangiza amashure muri management. Wararavye uravuga ati nta buzi muri leta bugihari, bifodera yuko nkora utwanje. Ni gute icyumviro cyo gukora ivyanyu cabajemwo, ndetse ni gute mwabitanguje, byaje gute mu bisanzwe? Mushobora gusigurira abanwanyi bacu bari ko baradukurikirana muri kano kanya? Uko byaje ndibuka ko ibintu byo gushona nabitanguye muri c'était en 2021. Nari muri bac 3. Nava ku ishuri 14h nkagenda kwiga gushona 15h. Impamvu nabihisemo naricara nkiyumvira eske inyuma y'ishuri hazoba iki, kuko sinakunze gushira mutwe cyane iby'akazi kudepoza iki, ko jewe numva umenga nzotanga akazi. Ego nubu naho bitarashika cyane, ariko niyo ntumbero ofisi kwikorera ibyanje hama shobore guteza imbere abandi. Byiza cyane. Mushazagodotse, turifuza kumenya urazi yuko kenshi na kenshi iyo umuntu atanguje ikintu hariho intambamye ugenda uhura nazo mwijya misi ya mbere nyene. Abagenda baguca intege bavuga ati ibintu ntuzigera ushikako. Ni gute mwebwe nizihe ntambamye mwahuye nazo? Ni mwashoboye kuzitorera umuti gute? Impamvu yabateye gushikama ni nkiyihe mo tubwira nko mu ncamake? Bo intambamye zishobora kubura kubera umwuga wo gushona, na cyane cyane tuvuze mijya misi ya mbere nyene mugitanguye gukora. Intambamye ya mbere nagize biragoye cyane iyo uri muri université ukagenda kwiga gushona. Ndibuka ko n'abagenzi banje turi mu ishuri nk'ubu nagiye 15h kwiga buke nkasubira ku ishuri nk'inyuma nka pause igeze aca ntora nka papier duplicateur nkaguma capa ibyo twize gushona amakabutura bagatwenga. Ariko nabagize nabo twigana nyene barabisuzugura, kuko ndibuka ko imbere yuko ngenda kwiga gushona ababwiye abagenzi banje tibaje babona inyuma
y'ishuri nta bundi buzima mwe mwiyumvira iki ntimuza tukagenda kwiga gushona baba ngo wapi je si impano yanje wapi ngo uhejeje university tukaja kwiga gushona biri bizarre bon ivyo byose byari mu binci intege ariko je nari mfise ico nshaka gukora narabandanije nahagurutse ndagenda kwiga gushona jenye ego sinigeze vuga ngo ndabivuyemo hama kubijanye n'abasanzwe baza kubashorera dufate igihe mutamwa gukora nk'impuzu nk'abantu baza kuraba ibikorwa muri ko murakora bavyakira gute mu bisanzwe bo bavyakira neza kuko je abaza kuraba ivyo ndiko ndakora kenshi hari gihe haza nk'umuntu soit ko je natanguye kubimenya n'ingoga tudashize inyuma n'abaza kugura nk'impuzu dufaca ababaha amakomande yo gushona bo mu ntango sinihuse shona kubera ibintu byo gushona impuzu bije vuba urabona umuntu ari mu kintu ategeza kuguma akreye ibindi mu ntango ivyo ntivyatangwe mu ntango natanguye kumenyereza abantu ko nshona babimenye iki nk'ibyo rero ntambamye nahora nazihagiye nashobora guhura n'umuntu nk'abagenzi abantu mumenyeranye ntibashobore kwemera canke rana nk'abantu benshi bamenyere abantu bashona ko ari abantu babatama ikiya umuntu nyene akiri mujene ashona ntibihuta kumwemera ivyo byose rero byari mu binci intege ariko ntivyigeze binci intege ngo ndabivemo kubera umugisha uri mu kubandanya akazi kose ntikabura ibica intege kibi no kubiheba urabandanya ukemera biba bigoye vraiment hari gihe je naryama nkumva umenga ndabihe ariko umutima ati umugisha uri mu kubandanya kwanza nka Linox TV tugukeze cyane kubwo kuba warashoboye gukongatara niko bakunze kubivuga warashoboye gukongatara uravuga ati uwo mugambi ni lazima ndawukomeze uwo mugambi ni lazima ndawukore ndabona ko ushobora kuzonzanira ikintu ni byiza cyane nizere yuko ugwaruka riko ragukurikirana muri kano kanya abantu baje mu university cyangwa nashimana abantu bahejeje mu humanitarian hall bariko barazumva yuko gutanguza umugambi si ikintu coroshe turagushimira gose kiganiro ni kazi iyi ikaba ari Linox TV twamubazaniye mushaza godotse twongera tubasaba kugira ngo tubasaba kumuteza imbere kumushorera arakora ibikorwa byinshi bitandukanye ko yabibabwiye hama turifuza kumenya ni gute mwashoboye gutsimbataza ibikorwa mukora ndetse mukagerageza no kwagura isoko cyane tuvuze mu kurondera abateje babashorera baza abaha amakomande y'ubuzikanaka ni gute mwabigenjeye gute ndagiye mutanguza uyu mugambi mwari mufisa abantu bari babari inyuma babasutena canke babatera intege bababwira ko uyu mugambi ari mwiza canke n'ikintu ambition yari muri mwebwe nyene yabateye kumva ko igikorwa ari ciza mukwiriye kugikora bo iki gikorwa abaturi inyuma ba mbere kwanza navuga ni famille bumvise ko ndiko ndiga gushona canke shona bavuze ati vraiment félicitations courage iki nabyo hama gutsimbataza igikorwa nabyo hajya iyo ushaka ikintu ca mbere ugikora ntushobora kugira isoni yacu je kuvuga kugira abantu bamenye ko vyagenze je naho mba ndi kwa muganga sintinya kubwira umuntu ko nshona yego canke abantu bose duhuye surtout les jeunes ndababwira ati hewe karibu hama hongera nkarondera ababoni kuri Instagram ibintu nk'ivyo kandi nuwo nshoneye kuko kenshi vraiment siniyeme hari abo nshimisha ndashobora gushonera umuntu umwe akanzanira abantu bane bukeye bigenda bikwigana nyine uko nyene kubwanyu rero ati kwimenyekanisha no kuvugana n'abantu neza no gutanga service nziza cyane biri mu bituma akazi kanyu kagenda neza yego no kutababesha ko sindababesha byiza cyane topiste moshaka kutwereka bimwe mu bikorwa mu maje gukora maje kurangura kugira ngo bari ko barakurikirana Linox TV muri kano kanya babone ivyo mu maje gukora icyambere ni porte monnaie si mifuko kamwe tubiri dutatu même telefone irajamo bana karakantu kanini kiki VIP kabisa ego
karafasha abantu benshi cya kabiri impuzu amasamble kandi n'abazikeneye barashobora kuzisanga muri Galerie du Boulevard A1 ego murabona ko ari ibintu byo mu muji biri classe nyene abanyamuji tumenyane Yego kabisa atubabanya hama kindi ni Cotex Cotex ishonye mu buhinga bwiza idashobora gutera infection itagoye no kwambara kandi ushobora gukoresha meme 5 urayimisura yego ukayanika ukaguma uyikoresha yego abazikeneye turazi kuzikora karibu cyane hama nabo bashobora kudushigikira kugira igikorwa cacu caguke karibu kuko ibi bitwara uburyo bwinshi yego bitwara uburyo bwinshi turi twenyene ntitokwishoboza tutari kumwe namwe na cyane hama na porte bébé porte bébé ngiyi ndabona umuhinyanyuzi yego ushaka kuyigura ashobora kuza canke tugashobora kumushonera iyo ashaka mu gitambara ciwe ni porte bébé nziza umwana asinziriye vraiment ntiyipfuza kuvyuka urabona ko ngaha aryama agasinzira bien ni kweri ego n'ibindi amashapo yo kuri plage amashapo atandukanye bagende kuri Instagram Topiste burya ndiko ndaraba ibikorwa mukora birashimishije cyane kandi ni vyiza gose banwanyi bacu turabatumiriye kumushorera no kumuteza imbere kuko byukuri abikora neza kandi ubuhinga bugezweho ndetse birakomeye from burya ku kintu kirekeranye n'akabeyi ziba vyifashe gute yo vraiment asha nakabaye gato cyane katavuna vraiment ushaka ukamenya dosanga ine box ndaza gusiga nimero ego sawa nta kibazo ego Topiste uri kuraraba igihe utanguye naho ugeze ubu ugerageje kugira ico twita comparaison cyangwa ugerageje kugereranya ibikorwa byawe igihe watangura n'igihe naho ugeze uno munsi ubona urugero umaje kugira ko ari nk'urugero nkuruwe bon pour le moment ndashima Imana kubera umuntu agitangura nakubwiye ko natanguye ata machine mfise kubera natanguye kuja kwiga ku mashuri y'imyuga bafise machine ryari ishure riri mu Buyenzi yitwa Micorde turivuye ko bisigura iki umuntu adafise icyakora n'abamayibobo musanzwe nize gushona mu mashuri y'abamayibobo basigura iki umuntu atacakora shaka ube hehe shaka ube wikwije par exemple je muhira ndi umwana wanyu murumva bigate nta kibazo mfise ariko umuntu adafise icyakora abari nka mayibo rero nakubwiye ko natanguye ata machine mfise yego ubu ndayifise félicitations yego merci umva ko hari difference natanguye ata mpuzu zishonye dandaza ata chapeau shona ata porte bébé shona ibyo byose byagiye biza biraza yarumva intambwe irahari vraiment n'abakiriya bariko baragwira ibikorwa musanze murangura byo gushona turazi ko hariho abantu benshi babikora ni iki gitandukanya ibikorwa mwebwe mukora n'ibikorwa abandi bantu bakora bo ivyo gushona igitandukanye novuga bo cenda shona abatayere benshi barakunda ashona impuzu agume mu mpuzu gusa benshi usanga bashona impuzu gusa jako ndabasumbya n'utwo tuntu nyene tundi ndashira ana hapote bebe sinzi sindabona undi ayishona bashobora kuba bahari ariko sindababona Cotex amasakoshi yo bariho benshi barahari ariko je nguma niyumvira kwanza no gukoresha réseaux sociaux internet n'umwigisha mwiza adakankamirana atagira ntibagira recherche
ukagerageza kumotiva abakiriya basi nico novuga ndabarusha kuko nguma niga ku mwanya gushika umunsi ndeka kwiga jewe niga misi yose kandi umufundi mwiza niga buri munsi tureke no gushona n'abakoresha ama computer ibiki umufundi wese yiga buri munsi rero jewe niga buri munsi kandi n'ubu sindaheza kwiga ndacyabanda yego byiza cyane uno munsi turafise ugwaruka rwinshi turafise abantu bahije humanité générale turafise abantu bahije amakaminuza turafise n'abandi bantu bafise ivyumviro byiza cyane ariko arakubwira ide ziwe umva ko ari ide ziri interessant umva zishimishije mugabo badashoboye gushira mu ngiro ibikorwa byabo mbere hari n'abandi wanashimana bafise ico cyumviro bafise n'umugambi bifuza gukora imigambi nk'iyo musazo mukora bifuza kwikorera utwawo ni nakaye kaja mu babwira niziye impanuro mwobaha abifuza abafise amayide nk'ayacu canke bafise umugambi kanaka bashaka gukora ikintu ca mbere no bahanura bareke gutinya ego hajya gutanguza umugambi sumutahe munini oya gusa abajene benshi hari gihe abashaka abantu bamufasha bamubaza ushaka tugutanguze amafaranga ukazabona gushaka 1 million 1 million samahera make kandi nta n'umujene uhanura gutanguza 1 million kubera ikintu gitangoye kiri ivyaro bwacu yego utanguye azero ego biragoye nka twebwe tuba tuvuye ku mashuri nta mitahe tuba dufise ariko mu utwo duki urashobora gutangura même 50,000 urashobora gutanguza umugambi hama bikagenda biduga buke buke hari gihura n'umuntu akaryohererwa ibikorwa byawe akavuga ati ndaje kugushorera ariko kugushorera kumbaje kugusupportinga je no bahanura kudatinya ababitangoye ndazi biragoye nukuri gutanguza umugambi ca biragoye cyane gutanguza umugambi yego biragoye cyane kuko uraruha ntubone iri kuraja nta mahera ufise hajya ubutunzi bwa mbere ninga umutwe ko hari abantu bashobora kugira amafaranga bakayashira mu bintu bitagitse taco bimaze ufise umugambi wicare uwugumeko uwigeko hama umunsi Imana iguha utwo dufaranga duke tangura kuko umugisha uri mu kubandanya ibica intege ni byinshi ariko kubandanya navyo ni byiza cyane yes kuri Musheza Godotse aratubwiye neza yuko ni biza kubana icyumviro ukagira integuro ukabona n'ingene ushobora kuzokora ibintu imbere yuko vyinjiramo n'imbere yuko bikora ni icyumviro cyiza cyane ndetse no vuga ko ari nka motivation abariko baradukurikirana muri kano kanya nizere yuko bashimishijwe n'impanuro mutanze na inspiration mutanze ego hanyuma mwotubwira intumbero z'igihe kinini mufise cyane muri ko mwarabaho muri uno munsi n'ingene mwifuza kuzoba mumeze nk'inyuma y'imyaka 5 cy'inyuma y'imyaka 10 Theopise tuzoba tumubona ameze gute uruganda rwiwe rwo guhingura impuzu ubuhinyanyuzi bw'asanzwe afise buzoba bugeze ku rugero rungana gute mu myaka 5 turifuza ko fete kuko tukiri mu ntango biragoye dukeneye kwanza abantu badusupporting ko birakenera uburyo ariko mu myaka 5 turifuza ko Musheza Godotse azoba ari association nini ishobora gutanga akazi ishobora gufasha imfuvyi abigeme bantanikora abona ko hari na context zimara igihe kirekire kandi ziba zizimbutse yego turifuza ko ibikorwa byacu bizoba international n'abashaka kwiga ibi bijanye n'ibi dukora tukabakira barahawe ikaze ariko ubu ntiharagera turacari hasi dushaka intererano muduhe intererano ibikorwa byaguke hama ingabire zacu zibandanye gukora kuko n'ukuri ntakubeshe cyane biragoye gushika kucushaka ata mafaranga ufise amafaranga ari nyinshi ya byinshi iyo watanguye
haca haza bezo nyinshi hari igihe umuntu agira ivyiyumviro ariko kuko ataburyo kubirealiza bikaba compliqué. Okay. Hari ikibazo kimwe nagoma mbaze kumbure nashobora kuba natekereza ko nakibagiye kuva kera ariko reka ndakibazo ubu ntaco. Ubuhinyanyuzi bwanyu ndetse nishirwa mu ngiro ry'ibikorwa musanzwe murangura bibafitiye akamaro kahe mu buzima bwa misi yose? Nkitangura narasaba amavuta mama nkacoresha nyene murazi ibintu by'abanyeshure kare gucoresha ariko sinsaba amavuta sinsaba yo gusuka sinsaba ikintu na kimwe ahubwo nanje ubu numva shaka ko notanga. Yego. Umva hari akarusho ikindi naco nuko icambere akarusho iyo ndashona ndaryoherwa iyo ndiko ndashona numva bindyoheye ukora ibintu bikurimwe jambo rimwe naho nohera kuva mu gatondo gushika saa 2 ijoro ndiko ndashona mba numva ndyohewe. Ego ubundi ibanga ryo gutera imbere rihagaze cyane cyane mu gukora ivyo ukunda kumva ko ikintu ugikunda kandi ukagikora kabisa wumva uryohewe cyane. Félicitations cyane ndagukeje Linox TV turagukeje kandi nizere ko nawe ko barakurikirana ikiganiro muri kano kanya nabo nyine bahimbawe no kumva vy'ukuri ivyo ukora ari ibintu bikurimo ni naco gituma nizira ko n'ivyo ukora bimeze neza kuko ukora ibintu bisanzwe bikurimo. Ego turagerageza niza cyane. Theopiste uracari muto kumbure harabonetse umuntu so atereka tuvuge umusore mwiza canke umuntu kanaka aragira avuze nti ya ngire ndagufashe ngenda gufashe ndaguteza imbere cyane cyane ndabiyuko ko ufise ivyumviro bikuze ndabiyuko nokuza yintuzenya yawe ya association yawe mushaza godotse fashion kugira ngo utere imbere cyane kumbure ku bwawe nkako kajyo kakira gute wo kwiyumva gute hoboneka nk'umuntu wo mu manager aza agufasha mu bintu nkabintu canke aza afise icyumviro nk'ico wo vyakira gute? Umusore mwiza sinaho yicushatse kuvuga reka tuvuge basi umusore cyane tuvuge umu manager cyangwa umuntu wari wese wari wese ya yumvira afise esprit yo kumva ko menga yo gufasha guteza imbere ibikorwa vyawe kumbure bivanye no ko yashimye uburyo ukora mu ibintu kavuga nti ya uwo muntu reka ndamufasha kugira ngo ibi bikorwa vyo bimenyekane kandi bigere kure nabonye ko afise indoto nini nya cyane kubwanyu iyo kamo yakira gute? Ariko Etienne wo kwanka umuntu agusupporting oya kabisa oya ntibibaho ahubwo no mwakira yose nkaca nshimira Imana yanje urakoze kunzanira umuntu kuko abantu niwo mugisha wacu abakiriya niwo mugisha wacu kandi aho bari respect. Ego ni kweli. Yes reka dusozere ikiganiro cyacu. Theopiste woshaka kubwira abanyi bacu ahantu bashobora gusanga bagukeneye woshobora no guca batekera akajambo ka nyuma cyane cyane nkuko twabivuze nk'abo bashaka ku joininga canke abo bifuza gufatikanya namwe ibikorwa canke abo bumva bafise umutima wo kumva ko menga bo bateza imbere mubabwira akajambo kamwe mu gihe cyo mubabwiye abariko baradukurikirana muri kano kanya murakoze. Abariko baradukurikirana abo kuri Linox TV abakriante banje canke abandi bose bambonye umunsi kuri hariho cyane nkorera kuri Avenue de la Mission en face ya ngaha bari kuhabona hama ibikozi navyo biba biri muri Galerie du Boulevard A1 n'impuzu amasakoshi k'ibintu nk'ivyo hama bashaka icyo no bafasha canke iki ngo ubakira ariko ndikunda siramo ntituraronka uburyo kuvuga ati tugira twigisha kuko ahantu nkorera ndi jenyene ikibanza c'imashini imwe urumva nta wundi muntu ushobora kubashira. Yes bakunzi ba Linox TV mwavyumviye turabasavye by'ukuri mufashe musupportinge umuhama machine agezweho kugira ngo ahingure ibintu do haute qualité cyane nko nko mu gihugu twogerwa cyane turiko turakoresha ivyo wacu ubu twaramiwe no gukoresha ibintu by'abanyamahanga guys ikiganiro ni kazi nizere ko mwashimishije cyane yari mushiki wacu Theopiste irankunda yes yari yaje muri studio zacu kuri microphone mwari kumwe na Titi Brown journalist from Linox TV nizere ko mwashimishije cyane abamukeneye muzomusanga kuri iyo adresse yavuze ngira ngo utanga kanimero kugira ngo abagukeneye baze kurondera. Telefone 61 399 479 mwazisubiramo 61 399
479 WhatsApp irapasa appel isanzwe irakora. Yeah, thank you so much. Mwakoze cyane kuza. Murakoze. Turayimbawe cyane. Merci. Ibisigaye navyo kiganiro kazi ni kazi. Ciao ciao. Mukomeze kuranirwa.